bari barasezeranye ko bazoguma ari sugi batazigera barangura amabanga y'abubatse gushika gupfa kwabo. Umugabo barasezerana ko bazitwa umugabo n'umugore naho nyene bazoba ari special. Ibyo rero ndazi ko muri mwebwe hari aca biyumvira ati none Gapati ibyo bintu birashoboka. Hari umusore yobana n'inkumi mu nzu ubuzima bwiwe bwose badashika kuri iryo jambo. Ibyo bintu Gapati birashoboka. Ibyo bintu birashoboka. Hari uhari yuciye yishura ngoya. Oyishe ngoya ndamutegera. Umwe mu bigisha zohora mu mitima y'abatari bakena cyane cyane ugwaruka ni Padiri Amando Kana. Uyu mupadiri ari mu bagabo utazobona kenshi mu binyamakuru canke ngo bumve ku maradiyo, ariko baba bariko barahindura ubuzima bwa benshi mu gacerere ntangere. Amando Kana numwe muri bo, umupatiri, umwarimu w'imitima, akaba intumwa y'Imana. Abandi bantu bose naho baba bakunzi bawe gute ntimushobora kwamana. Hariho igihe bagusiga wenyene, mbere hariho aho mudashobora kujana. Ndamaze kubona na babandi bafite abantu babacungera, hariho aho batabaherekeza. Padiri Amando Kana yavutse ku igenekerezo rya 24 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 960. Avukira mu Bukeye mu ntara ya Muramvya yahahora, uno munsi ni mu ntara ya Gitega. N'abandi bana bose bavutse ico gihe bakuriye mu Burundi bwarangwa n'injyane za politike zanatumye bamwe bakurana imitima idatekanye. Ariko Padiri Kana ubukure bwiwe bwaranzwe n'umutima wihariye, umutima wizera kandi ukipfuza kuba umusuku w'abandi. Ibi nivyo byamugejeje kwihamagagwa, yumva ko ategerezwa kumara ubuzima bwe wasigaje ngaha ku isi hari mu mirimo yo gukorera Imana n'abantu. Iryo hamagagwa ryemejwe ku mugaragaro ku igenekerezo rya 11 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993, igihe yakira ibanga ry'ubusaseredoti. Mu gihe hari abasaseredoti ibikorwa byabo bigarukira ku gusoma imisa gusa, Padiri Amando yahisemo kuba umusaseredoti w'imitima, umusaseredoti wo ku rubuga. Yaranguriye ubutumwa bwiwe mu maparuwasi atandukanye, paruwasi ya Munanira, paruwasi ya Bukwavu, kandi aha hose akazi kiwe ni kara ko gusoma imisa gusa. N'inyuma yaho yagumana n'abakristo mu kubigisha no kubahanura, na cyane cyane agashimikira kugwaruka kazoza k'igihugu. Padiri Kana yabaye kandi umuyobozi wa seminari ntoya y'Iburasira mu ntara ya Ngozi yahahora, uno munsi ni muri Butanyerera. Mu mwaka wa 2001 yagiye ku umuyobozi wa Foyer de Charité Bujumbura. Inshingano zamuhaye uburyo bwiza bwo korera no kwigisha ugwaruka mu buryo bwose, haba mu buryo bw'umutima, uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'imihemo. Buri mwaka kwa 14 Ruhuhuma isi yose irahimbaza umunsi wa Saint Valentin. Ku bantu benshi uwo munsi ufatwa nk'umunsi w'abakundana, maze abajene benshi bagakora ibyo badatahura ndetse kenshi bikanabashora mu nzira zitarizo. Padiri Amando yahisemo inzira itandukanye, aho gucira urubanza runo gwaruka rukora ibyo rutazi, yahisemo kubigisha. Yateguye ibiganiro byihariye n'inyigisho kubijanye n'indero ijanye n'amabanga y'abubatse, ico bita education sexuelle, aho uno munsi abajene benshi bishora mu mibonano mpuzabitsina. Padiri Amando yakunda kubigisha ko babikora kubera hari ikintu babuze. Ati burya mwari muzi ko umusore ashobora kubana n'umwigeme ivyo bintu ntibabikore, kubera ko hagati yawe n'umusore hama televiziyo canke telefone. Uvuze ngo oya ndagutegeye, ko hagati yawe n'umusore hama Amstel canke rufu, ko bidashoboka ndagutegeye. Mugabo wo hagati yiwe nawe hari Yezu, Imana nzima, birashoboka. Kuko nashaka kukumenyesha wo wavuze ngo oya impengamere y'ukurondera, kandi wavuze umengana umukobwa. Numvise ijwi n'umukobwa ntiyenge, n'umukobwa yabivuze.
ameme nta muhungu yari kuvuga ikintu nk'icyo. Abahungu barazi ko bishoboka. Reka rero twebwe abahungu tubwire mw'abakobwa. Impengamere yo kurondera kurangura amabanga mpuzabitsina si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye, ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga. Ndabasubiriramo. Impengamiro yo kurondera kurangura amabanga mpuzabitsina si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye, ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga, hariho icyabuze. Nibyo cyangwa si nibyo cyangwa si ibyo? Ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga, ari n'icyabuze. Mariya na Yosefu bafise Yezu hagati yabo, hari icyo bari babuze? Hari icyo bari babuze? Nico gituma rero wa mukobwa we, hagati ya Mariya na Yosefu byarashoboka, kandi no hagati yawe n'ujya musore, uko muzoza muraha ikibanza Yezu mu mutima wanyu no mu buzima bwanyu, uko muzuzura Yezu mu mutima no mu buzima, niko imigenderanire yanyu izoba imigenderanire irimwo amahoro, iri mu kubahana no gusoneranira, ku buryo urukundo rwanyu ruba urukundo rwiza, urukundo rushitse imizi kure, urukundo rutyoroye kandi rukomeye, kuko rushinze imizi muri se rukundo, kuko mufise Yezu. Mugabo uko Yezu buri kibanza mu buzima bwanyu no mu mutima wanyu, niko muzoba abantu bibicuga, mukumva iminsi yose ari ico mubuze, mugahava murondera ahubwo umwe wese ko yokuzuza uwundi muri ubwo bucuga bwiwe, bikabafatisha n'inzira itariyo. Munasikia? Iyo rero umuntu yuzuye Imana, iyo umuntu yuzuye Imana, ntibimugora kuba umwere ntegerwa. Urashobora kubana rero n'umuhungu we wa mukobwa we, urashobora kubana n'umukobwa we wa muhungu we, atangorane biguteye, ariko bisaba ko Yezu abahari. Kandi uko wuzura Yezu, niko n'umubiri wawe uzura kiruruka, gushikaho la pesanteur de la chair itabikiwucuvya. Ni navyo Yezu yabwiye abasadusayo ba kera, abwira n'abasadusayo bubu, ngo erega batorewe ubwami bw'Imana ntibazoba bakirongora, bameze nk'abamarayika bo mw'ijuru. Kugenekerezo rya 30 Padiri Amando Kana yajyamiye ukuboko kw'abagabo, ariko nubwo atazokongera kubarizwa kuri isi y'abazima, ibikorwa byiwe nibizokwibagirwa. Imana imwakire mu bwami bwayo. Jewe nigisha mu seminari iburasira, hanyuma hari 95 ngategezwa kuza rero ini Bujumbura muri Economie Generale kugurana amafaranga yo kurihira minervale abaneve n'abaniyese banje, kuko bari babuze umuvyeyi 95. Murabona ko ibintu byari bimeze. Hanyuma nzomanuka kuwa mbere, kuwa gatanu nzambona, kuwa gatanu ku mugoroba nzambona ikete rya Musenyeri Kaburungu rivuga ko abapatiri bose bakorera muri diocese ya Ngozi bazoja mu mapfungo ku Muyange, n'amapfungo abasenyeri bari bashinze kubeheba Imana bose, kugira ngo mu gihe c'ingwano, kugira ngo natwe dusubirane mu mutima. Hanyuma muri ico gihe mbonye iryo kete ntangura kwijijanya imitima, nukuvuga ngiye muri ayo mapfungo yatangura ku Imana, haca hashika ku wundi w'Imana, aho abanyeshuri bazoja ku ishuri je watamahera mfise. Murakurikira?
kugira nshobore kuronka amahera ya minervare y'abo bana nategeza kugenda kumanuka ni Bujumbura kuwa mbere kuyagurana muri Economie General, nagomba kuyagurana kuko ntawe nari mfise, hanyuma nkazoyishura buhoro buhoro. Mugabo mbonye iryo kete nca ntangura kwijijanya imitima, umutima umwe ngo ayo mafungo yahebe uzogira n'ayandi hanyuma, genda uze kurondera amahera yo kuriha minervare abishwa bawe. Uwundi mutima ngo uzogira n'ayandi hanyuma, mugayo yo hanyuma ntazoba arayo. Inema z'ayo mafungo sizo kimwe nayo hanyuma. Uwundi mutima ngo none utagiye kurondera amahera yabo bishwa bawe ngo uzobukoreye iki, ukoze iki gishimisha Imana. Uwundi mutima ngo none urabakunda kuruta Imana. Uwundi mutima ngo erega Imana irafashwa, gusa Imana wicaye kuzikika gusiga iminyota. Ibyo byose ni imitima yiharira. Uwundi mutima ngo banza murondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibisigaye bazobibagerekerako. Iryo murazi ko ijambo ry'Imana birananira rero, umutima uranyankira kuritambuka ngo nsiba ayo mafungo. Nari kubishobora kuyapfusa basinjemo kuko nta mugozi wa n'undiko. Mugabo kubera iryo jambo ncandabwira Yezu nti Yezu, ubu rero ngira ngo nemere ngende iryo jambo ryawe, nawe uzocumenya ingene untorera inyishu kuri iki kibazo cyabishwa banje. Ndaruhinda nja mu mafungo. Murumva vraiment nuko ruhinda amafungo ndayagira, ngira nti iri jambo reka ndarigendere, umukama nawe azerekana ingene iryo jambo ari ry'ukuri. Ndagira amafungo yahera kuwa gatanu mwijoro. Yeje amafungo kuwa gatanu mwijoro, jewe nja gusenga jenyene hari ku Muyange, ndi mu jenyene mu isengero, ndiko ndasozera igisabisho, haca hinjira umupatiri w'umuzungu. Bamwe aramuzi yitwa Batista Chimino. Nta bucuti twari dufitani, nta n'ijambo twari bwavugane, ntitwari tunazinanye. Nzabona nsanze mu isengero ndiyo jenyene anzaniye ibahasha y'amahera. Acara yimpa ambwira ngo akiri ibahasha y'amahera udusomera imisa bapfuye. Nanje nca ndakira ngira emwe muri uyu mwaka ntabapfuye nzobura. 95 ntabapfuye nzobura. Ndakira ndasozera ibisabisho byanje, hanyuma nugura ibahasha nsanga hari ibihumbi 70. Jewe nayo nagomba kuja kugurana amahera azomara trimestre imwe gusa, nca ndonka azomara umwaka wose. Kuva ico gihe naciye mbwira umukama nti ubu ndemeye ijambo ryawe ni ry'ukuri, iryuvuze urarirangura. Ushaka rero kubaho neza kuri iyi si no mu vy'amatungo n'amaronko nyene, ni biza kugendera ku ijambo ry'Imana. Muravyumva? Ico Imana ivuze ukigendeye niho ubona ingene ijambo ry'Imana ari ry'ukuri. Ico Imana ivuze ukigendeye niho ubona ingene amajambo y'umukama adahera, ari kibindi byose bihera. Ako n'akarorero kamwe muri bwinshi nshobora kubaha, maze jewe nyene kwibonera ko kugendera ijambo ry'Imana ari bwo buryo bwiza no mu vyerekeye gukoresha ivy'amafaranga n'amatungo nyene.